izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Sabe abaririmbyi kugira ngo badufashe n'indirimbo dusanzwe tumenyereye ya 73. Amen. Reka tugushimire data mwiza, reka tugushimire wowe usaka ubwiza n'icyubahiro, iyo neza n'ishimirwe. Amen. Reka tukwereke data iki cyumba tugiye twiga, ntikishe mu gutwi ngo giserukira mu kundi, ariko gishe mu gutwi giserukira mu mitima yacu. Ubane n'abagiye gucumviriza data, ubabemo nk'umurera vajuru, ashishikare kubona nawe mu izina rya Yesu. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndizera ko munezerewe kandi ntawobura kunezerwa mu gihe Imana iba iduteye iteka kugira ngo uno mwanya dushobore gukurikirana ijambo ry'Imana. Umuntu wese agiye gukurikira kino cigwa cyacu cy'uno munsi, ndamuhaye
ikaze haba uri mwa kino kibanza n'abandi batarashika mwa kino kibanza, nabo nyene turabahaye ikaze kugira ngo begere mwa kino kibanza kugira ngo nabo bakurikire kino cigwa. Kandi turahaye ikaze bene data bagiye kudukurikirana bari ku mbuga ngurukanabumenyi. Ikigwa cyacu tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya kivuga ngo ibikoko bivugwa mu byahishuwe. Ibikoko bivugwa mu byahishuwe. Bagenzi, ngiye kubabwira ibintu bibiri. Alo, sabe abana batekereze. Ngiye kubabwira ibintu bibiri imbere y'uko dutangura kino cigwa. Ikintu cya mbere ni uko ngiye kwishura ba bene data babisabye. Niyo mpamvu natunganije kino cigwa kugira ngo ba bantu bambaza yuko bakeneye gusobanukirwa Daniyeli igice c'indwi, ibyahishuwe 13, 17 na 18, ngiye kubafasha gatonya. Ikindi kintu nifuza kubabwira ni iki: Bibiliya iragereranya abami n'ubwami n'ibikoko, ariko ntibisigura yuko abo bantu baba bahindutse ibikoko canke Bibiliya ibirikira batuka ngo abo bantu n'ibikoko, ariko igereranya ibikorwa abo bantu bakora, ubwo bwami bukora, ikabugiraya n'umwifato w'igikoko runaka. Akarorero ni ku mwami wacu Yesu. Bibiliya imugereranya nk'umwagazi w'iki? Umwagazi w'intama ni iki? Ni igikoko. Suko ubwa kabiri, Yesu nyene agereranywa n'intare yo mu muryango wande wa Yuda. Intare si igikoko? Mpemu yera Bibiliya yaramugereranije nk'inuma. Inuma none si igikoko? Ni kuvuga ngo Bibiliya ntago ibiriko iratukana mu gihe igereranya ubwami canke abami n'ibikoko. Aho rero ibyo mubizirikane imbere y'uko mukurikirana kino cigwa. Mu byahishuwe 12 ku murongo wa 17 tuhabona amajambo akomeye avuga ngo icyo gisato kigira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Bagenzi, tugomba kubanza gusobanukirwa uno mugore uwo ariwe. Umugore ariko aravugwa ngaha, Bibiliya tubwiye ngo nabasigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Muri Bibiliya umugore agereranya ishengero. Umugore atunganye arangwa n'ishengero, ni umugore atunganye agororotse ni ishengero ry'abasigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Ukabuzi yuko uri mu ishengero, iryo shengero rikaba rifise ibishingira Yesu intahe. Kandi mu byahishuwe igice cya 19 ku murongo w'10 havuga yuko ibishingira Yesu intahe mwe mu buhanuzi. Iryo shengero rikaba ryitondera ibyagezwe n'Imana byose bidakuyemwo na rimwe. Umenye yuko ari wewe ugereranywa n'uno mugore. Muri Bibiliya hariyo uwundi mugore Bibiliya yitwa Maraya. Uwo nawe agereranya ishengero rya Babuloni. Ni kuvuga ngo ishengero rivanga ukuri n'ikinyoma. Bimwe byo muri Bibiliya barabyemera, ibindi byo muri Bibiliya bakabihakana. Uno mugore Maraya rero agereranya na babagore nababwira kare babarira Yesu ati tuzokwirira ibyo kurya byacu, tuzokwirondera inyigisho zacu, tuzokwiyambika impuzu zacu, tuzokwiyambika utwacu kugororoka, kimwe gusa utwitirirwe, twemerere twitirirwe izina ryawe.
hama reka rero tugende kwa kino gisato. Igisato muri Bibiliya abantu benshi basanzwe bazi yuko ari Satani. Suko igisato ninde? Ni Satani. Ariko ngaha mu Byahishuwe 12 ntitwovuga yuko ari Satani, kubera yuko Satani ntabwo ari we yari karagwanya ishengero mu buryo buboneka, ariko ubwami bwagwanije ishengero mu buryo buboneka n'ubwami bw'Abaroma bwatwarwa n'abami b'abami canke abakayisari. Ni kuvuga ngo rino dini rya gipagani ry'i Roma, ry'abapagani b'i Roma, niryo rigereranywa na kino kiyoka, kubera yuko Satani aryihishijemwo aririyoboye. Barahamye ishengero ry'ukuri, bararigira nabi, barahama abakristo bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise n'ibishingira Yesu intahe. Bagenzi, kino kiyoka cyerekana abami b'abakayisari bari bakomeye, bari abicanyi, bari abagizi ba nabi ku rugero ruhambaye. Umwami w'abami yatwaye i Roma ubwa nyuma yitwa Konstantino, abamwize baramwize. Bibiliya itubwira ngo ico kiyoka kwigira kugira ngo kigwanye abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana. Rero kino kiyoka mu buryo bumwe gihagarariye Satani, ariko Satani ntaboneka, yabonekera mu bakayisari b'i Roma. Nico bituma mu buhanuzi tuvuga yuko kino kiyoka gitukura kivugwa mu Byahishuwe igice cya 12 ari intwaro y'abakayisari, n'idini ryari rikorana n'intwaro y'abakayisari, ariryo dini ry'abapagani b'i Roma. Basenga ibigirwamana bitandukanye kandi bakora ibiteye isoni bitandukanye. Imana ibabarire cyane. Inyuma yo kubona icyo gikoko, Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo waho wa mbere dutangura tubona Yohana abona ikindi gikoko. Bivuga ngo mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yacyo hari imigara 10, no ku mitwe yacyo hari amazina y'amarogotano. Bagenzi, hariho ibintu biranga kino gikoko bisaba tumenye cyane. Amahembe 10 mu buryo bumwe asigura abami 10 batanguranye n'intwaro ya kino gikoko, ariko kandi ano mahembe 10 arerekana n'ibyo kino gikoko kizogwanya ku Mana, kizogwanya amategeko y'Imana 10. Imitwe 7, kino gitigiri 7 cyerekana imisozi 7 ubwami bwa kino gikoko bwicayeko. Ariko kandi mwibuke yuko kino gikoko gitegerezwa kurwanya irema Imana yaremye mu minsi 7, Imana yaremye mu minsi 6, ku munsi ugira 7 ikaruhuka. None rero kino gikoko kizogwanya ibyo bikorwa by'Imana byakozwe mu minsi 6, ku munsi ugira 7 ikaruhuka. Ku mahembe yacyo hari imigara 10, no mu mitwe yacyo hari amazina y'amarogotano. Muri Bibiliya ngomoko banditse amazina yo gutuka Imana, turaza kuyaraba mu kigwa cyacu cuno munsi. Bibiliya ibandanya ivuga ngo icyo gikoko nabonye cyasa n'ingwe, amajanja yacyo yari ameze nk'ay'idubu, akanwa kacyo kari kameze nk'ak'intambwe. Bagenzi, icyo nicyo gikoko Yohana yabonye kiburuka mu kiyaga, cyari gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Kwiburuka mu kiyaga Bibiliya yerekana yuko ari ahantu hari amazi menshi. Ni kuvuga ngo iki gikoko kigeranya ubwami bwadutse buvuye ahantu hari amazi
menshi, kandi ino mitwe n'ano mahembe nabibabwiye. Daniyeli na Yohana bose baravyeretswe. Daniyeli yavyeretswe mu gice c'indwi ca Daniyeli, hama Yohana nawe avyerekwa mu Vyahishuwe igice ca 13. Daniyeli yavyeretswe mu bikoko bine, Yohana nawe kino gikoko acerekwa mu gikoko kimwe. Daniyeli yavuze ati icambere casa n'intambwe, Yohana nawe avuga ngo ico gikoko nabonye casa n'ingwe. Bibiliya ibandanya ivuga ngo ica kabiri casa n'icitwa idubu, uno ni Daniyeli. Yohana nawe amajanja yaco yarameze nk'ayidubu. Daniyeli ati ica gatatu casa n'ingwe, maze akanwa kaco kari kameze nk'ak'ingwe. Bagenzi, Daniyeli ibyo yeretswe mu bikoko bine, Yohana nawe yavyeretswe mu gikoko kimwe. Bibiliya ibarira ngo ca gisato kigira ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Ivyahishwe Yohana igice ca 13 ku murongo wa 2. Ikintu gikomeye shaka muzirikane kiza kudufasha gutahura kino gikoko icarico, nuko kino gikoko ububasha bwaco bugihabwa na ca gisato twabonye ryari ubwa mbere. Kandi Bibiliya itubwiye ngo no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye, ni kuvuga ngo kino gikoko ubutware bwaco ni bwa bundi bwari bw'abakayisari b'i Roma. Umwami w'abami yatwaye ubwami mu Roma ni Kayisari Konstantino. Uno Konstantino niwe yatanze ubwami. Turaza kuraba mu kanya igihe yatanga ubwami abo yabuhaye. Reka tubandanye. Bibiliya ibandanya ivuga iki kuri Daniyeli? Daniyeli yavuze ngo ica kane cari giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise itandukano n'ibindi bikoko vyacitanye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Ano mahembe 10 ni yayandi nyene mu kanya ngiye kuyabasobanurira. Nitegereje mbona muri yo hamezemwo akandi gahembe gatoya, imbere yako hakungwamwo amahembe 3 niyo ahasanzwe, maze ako gahembe nkabona k'amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Bagenzi, mu gihe kino gikoko cari gifise amahembe 10, Bibiliya itwereka yuko kino gikoko gitakaza amahembe 2 mu gihe haje agahembe gatoya. Bibiliya ivuga ngo ubwami bwa mbere nk'uko twabibonye igihe twiga Daniyeli igice ca 2, twabonye ko ubwami bwa mbere ari ubw'Ababuloni, ubwami bwa kabiri ari ubw'Abamedi n'Abaperesi, ubwami bwa gatatu ari ubw'Abagiriki, hama ubwami bwa kane bugeranwa na kino gikoko ca Roma, hama kiza kuvamwo agahembe gato. Bibiliya ivuga ngo maze wa wundi arambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba bufise itandukano n'ubundi bwami bwose, buzotabagura isi buyijajange, ni kuvuga ngo buzohindura isi buyishire munsi y'ibiganza bwabwo. Bibiliya ivuga ngo kandi ku byayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10. Aba bami 10 nabo n'Aba-Alemani, Aba-Alemanye, Burgundi mwa kino gihe bitwa Abasuwise, Abafrankisi mwa kino gihe bitwa Abafaransa, Abarombardi mwa kino gihe bitwa Itali, Aba-Anglo-Saxon mwa kino gihe n'Abongereza, Abaswevi mwa kino gihe n'Abaportugale, Abawisigoti mwa kino gihe ni Espanye, Abaheruli n'Abavandari hamwe n'Abastrogoti baravuyeho bagereranya na ya mahembe 3 yakugwamwo mu yari ahasanzwe igihe agahembe gato kari kagiye kuza. Reka rero
turabe umwami Yohana yariko aravuga hariya uwo ari we. Bibiliya ivuga ngo maze mu nyuma hazoza uwundi mwami, ariko we azorwa itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami bangahe? Batatu. Ubwami butatu bwaneshejwe bugakurwaho namaze kubabwira ni abaheruri, abavandari hamwe n'abasogoti, mu gihe ubwami burindwi gushikana n'uno munsi bugihari kandi butegekana na buno bwami twabonye bugerana na kirya gikoko. Kano gahembe gato Bibiliya yerekana ko azoba umwami, ariko wewe agatandukana n'abambere. Nababwiye ejo impamvu atandukana n'abambere nuko wewe yivanga mu bya politike akongera akivanga no mu by'idini. Bibiliya ibandanya ivuga ngo isumba byose azoyivako amajambo y'agatituro, kandi azocorongoza abera b'isumba byose, azoca imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe. Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 25. Nuko nabibabwiye, Konstantino yarondeye abayobozi b'ishengero mu turere twose bari batwara ico gihe ishengero rya Yesu, abegurira ubwami bwiwe. Maze umwepiskopi w'i Roma, ni kuvuga ngo uwaratwara ishengero i Roma, amugira mukuru, aca yitwa papa kugira ngo ategeke isi yose, yongere ategeke n'intwaro yari ya politiki yaho itwara Konstantino. Abize kahise murabizi, Konstantino yaciye agenda yiyubakira igisagara citwa Konstantinople. Mwa kino gihe niho mwitwa Turikiya. Mwa kino gihe ni muri Turiki aho yubatse Konstantinople. Mw'ico gihe Konstantino yemera ngo ubwiwe, maze baca batora umurongozi w'ishengero kugira ngo uwo murongozi w'ishengero atware ubwami bwahora ari ubw'abakayisari, kandi yongere abandanye atwara n'ishengero. Baca bamwita papa. Kuvuga ngo babandi bari basanzwe bayoboka Yesu bagiye gusaba abapagani, babandi bari bayoborwa na Kristo bahisemo kuyoborwa na Satani yari yihishije inyuma ya Konstantino. Kubera yuko nababwiye ngo intwaro y'abakonstantino yari ya Satani, ariko mu buryo bugaragara hakaboneka abana bakayisari. Rero Satani yari afise umugambi ukomeye cyane, kubera yuko Konstantino ntiyari kugira umuhati ukomeye, kandi ubwami bwiwe bwari bugiye guhagarara. Bigaragara ngo Satani niwe yari abifisemo inyungu ihambaye cyane. Satani yaragiye gushiraho ikidini cyitira Kristo, ariko ari cya gipagani mu bikorwa, ariko mu shusho iboneka cyane ku izina bakarihamagara iryo zina. Bibiliya itubwira ngo cya gisato kigiha ububasha bwaco no kujya ku ngoma yaco n'umutware uhambaye. Ibyahishuwe 13 ku murongo wa 2. Ni kuvuga ngo ubwo bwami bwari bugiye gusubira Konstantino. Bibiliya yerekana yuko ari Satani ubwiwe yari yihishije, yamuhaye ububasha buhambaye. Rero kino gikoko gisa n'ingwe, Bibiliya yatubwiye cyaje kivuye mu mazi, nta kindi kigeranye iki. Kino gikoko bagenzi, kino gikoko mubabara nihenze, ubwa mbere cyicaye ku ntebe yahoze ari abakayisari. Icyo ni ikintu cya mbere tumaze kubona. Hama ubwa kabiri nicyo cyahinduye amategeko y'Imana. Daniyeli yatubwiye yuko azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. Ubwa gatatu gihama abera n'isumba byose. Ubwa mbere kano twishure, n'ubwahe bwami bwasubiriye abakayisari, nta bundi bwicaye ku ntebe y'abakayisari i Roma, i Vatikano, atari ubupapa. Ubwa kabiri, ninde
yahinduye amategeko y'Imana. Reka ndamubereke uwahinduye amategeko y'Imana. Twaramubonye ejo. Bibiliya tubwiye ngo ekleziya irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Ni kuvuga ko ubupapa burongoye ekleziya nibwo bwahinduye ibyagezwe by'Imana. Mu gihe Bibiliya itubwira kubahiriza isabato, ubupapa bwo bwabahinduye. Kubw'ibyo n'ibiranga kino gikoko ari kwicara ku ntebe y'abakayisari, ubupapa akaba aribwo buyicayeko. Kandi niba Bibiliya yerekana yuko kino gikoko gihindura amategeko y'Imana, ubupapa akaba aribwo bwahinduye amategeko y'Imana, duca twemeza tudakekeranya yuko kino gikoko gishushanya ubupapa. Simvuze ko papa ari igikoko, ariko mvuze ngo Bibiliya mu kwerekana ibikorwa by'uburiganya by'ububeshi bw'ubupapa yabivuze biciye mwa kino gikoko. Itegeko rya 4 ry'Imana rivuga ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato, mu minsi 6 uze ukore, aba ari ibikorwa bikorerwamo, aba ariyo ukoreramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje, jyewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri ukora wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa inyambukira iba iwawe. Imana ivuga ngo kuko iminsi 6 ariyo jyewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri ibyo byose, haruhuka ku munsi ugendwe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bibiliya irangiza ivuga ngo nicyo cyatumye jyewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Kumvayo igice cya 20 twahereye ku murongo w'8 tugarukije ku murongo wa 11. Bagenzi, Imana nuko yatubwiye yarejeje isabato, yarawejeje kandi irawuhezagira. Mu gihe ubupapa nabwo bwashizeho dimanche burayeza burayihezagira. Haruhande y'icyo Imana yejeje n'icyo ubupapa yejeje, wewe wumvira icyahe. Bibiliya itubwira ngo maze Mose arahindukira aramanuka uwo musozi afise ibyo bisate byombi mu minwe biri ku ishinga ntahe, byanditswe ku impande zombi imbere n'inyuma. Ibyo bisate byari bikozwe n'iki? N'Imana. Kandi inyandiko zikoroshewe kuri byo zari inyandiko z'iki? Z'Imana. Kuvayo igice cya 31 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 16. None rero ubupapa bwaravuguruje Imana. None hagati y'iby'Imana yavuze n'iby'ubupapa bwavuze, twemere iki tureke iki bagenzi? Bibiliya ibanga ivuga ngo batazira icyo gisato bagisenga, kuko cyahaye icyo gikoko ububasha bwaco. Uriko urayoboka ubupapa, uba uriko uratazira cya gisato, kandi uba uriko uragenza nte? Uragisenga. Iyo uri kurumvira dimanche yashizweho n'ubupapa, uba uriko urumvira, uba uriko uratazira cya gisato, kandi uba uriko uragisenga. Batazira na cya gikoko bagisenga bati ninde ahwanye n'iki gikoko, kandi ninde ashobora kukigwanya. Mu by'ukuri abantu benshi bemera yuko ata muntu n'umwe ahwanye n'ubupapa. Bamwita ngo ni nyeniki ubweranda. Hari uwundi nyenubweranda murumva atariwe nawe. Niko abantu bakujije ubupapa bawutazira cyane cyane ko atanu umwe ahwanye naco. Bivuga ngo gihabwa
akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota. Mu kanya turaraba ibyo bavuga. Gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 22. Reka mbanze ndabasobanurire ano majambo yo kurogota ukuntu barogota. Bibiliya itubwira muri Matayo 23 ku murongo w'9 ngo kandi nimukite umuntu wo mw'isi data kuko so ari umwe ari uwo mw'ijuru. Amazina y'amarogotano biyise naya. Padiri bisobanura ngo so mukuru. Bagenzi, umuntu arenze se wawe ninde? Ni Imana. Ni izina ry'amarogotano. Hariho umweranda yitwa Bernardine Wisiana yavuze ngo abapadiri igihe bahindura umukate umubiri wa Yesu ngo bibasaba ubushobozi bungana no kweza isi. Nico gituma higeze kubaho umupapa yavuze ngo abapadiri babumvire kubera yuko ngo ni Imana nyinshi. Maze papa bisobanura ngo se w'abantu bose. Tugiye kubona Yesu yavuze ngo kandi nimukite umuntu wo mw'isi data kuko so ari umwe ari wahehe mw'ijuru. Mu gihe rero papa yitwa papa aba ariko arigeranya na data wa twese wo mw'ijuru. Reka ndabereke musenyeri. Ujya mwitwa musenyeri mu gifaransa ni monsenyeri, mana yanje. Abantu barubahuka bagahamagara umuntu ngo ni Imana yabo. Musenyeri, monsenyeri, mana yanje. Ano n'amazina y'amarogotano. Reka turangirize kuri revera. Revera bivuye mu rivuga revere, guhishura. Iyo umuntu yiyise ngo ni revera aba yiyise ngo ni umuhishuzi. Bagenzi, umuhishuzi ninde? Rino ni izina naryo nyene ryo gutuka Imana. Imana yemera ko abantu bitwa abapasitoro abungere. Mugurinze wiyita ngo umuhishuzi pasitoro uba werekanye yuko uri kibirengeye, uba wishize mu kibanza c'Imana. Reka tubandanye dusoma mu Byahishuwe 13 guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'icumi. Bibiri ivuga ngo giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no ku izina ryayo, bya bindi nariko ndababwira, no ku ihema ryayo. Ihema tuzi neza yuko ari iryo kwihana. Kurogota ku ihema ni kurya bababuza kugenda kwihana kuri Yesu, mukagenda kwirega ku bapadiri. No kubaba mw'ijuru gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. None uno munsi ubupapa ntibutwara indimi zose, ntibutwara ku isi yose. Itegeko papa atanze ryemerwa ku isi yose. Amezi 42 yavuzwe ya gihanuzi. Amezi 42 arimwo iminsi 1260. Kandi Bibiliya muri Ezekiyeli igice ca 6 ku murongo wa 4 havuga yuko umunsi umwe ungana n'umwaka. Mu yandi majambo bigerana n'imyaka 1260. Iyo myaka itangura mu mwaka wa 538 ubupapa bumaze kuwupapa bugakomera, ikarangira mu mwaka w'1798. Muri ico gihe ubupapa bwarisha abantu ku rugero ruhambaye. Bibiliya ivuga ngo gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amoko yose. Barisha abantu ku rugero ruhambaye. Bagenzi, waremera ibyo papa ariko aravuga canke bakakwica. Ntibyari bikenewe yuko barinda kurondera abavugabutumwa n'abapasitoro kugira ngo babasobanurire iby'ubupapa buriko buravugwa. Ahubwo hari hakenewe abantu bazi gukerera abantu atakinya. Hari hakenewe abantu bazi kurasa n'abazi kwica.
baremera ibyo papa ariko aravuga, ubyanse naho bagaca bakwica. Bagenzi, buhoro buhoro ubupapa bwabandanije buzana imigenzo yose y'Ababuroni yahoze ari imigenzo y'idini rya gipagani ry'Iroma mu Bukristo. Nk'akarorero ngiye kubereka uno mugore yitwa Semiramisi, ni umugore wa Nimurodi, muzobisoma hariya mu gihe cy'itanguriro. Uno mugore Semiramisi yabaye umugore wa Nimurodi, kandi Nimurodi yari asanzwe ari umwana wiwe. Se wa Nimurodi amaze gupfa yaciye acura nyina wiwe aba umugore wiwe, yongera aba n'umwana wiwe. Nimurodi niwe yatanguye gupfa, ariko apfa babyaranye umwana yitwa Tamuzi. Ibi byose muri Bibiliya biriyo, ndiko ndabibabwira mu ncamake, ariko byose biriyo. Uyu rero mugore yitwa ngo nyina w'Imana, bamwita ngo ni nyina w'Imana kubera yuko Nimurodi amaze gupfa, uno mugore yaciye avuga yuko Nimurodi ari Imana, abantu bakwiye kumusenga. Ntiyapfuye, ahubwo yagiye mu kirere kugira ngo abe ahantu hose. Baza basenga izuba bariko barasenga Nimurodi, kubera yuko muzobisome Nimurodi, muzobaze kuri internet, bamwita ni Imana Zuba, Dieu du Soleil, Imana Zuba. Uno mugore rero nico gituma yitwa Nimurodi, nico gituma yitwa nyina w'Imana, kubera yuko ariwe yabyaye Nimurodi. Kandi umwana wiwe nawe basenga nta wundi ni Tamuzi. Ubupagani bumaze kuhava hakaza Ubukristo, baciye bahindura amazina. Wa wundi yahora yitwa Semiramisi bamutazira akazina kaboneka muri Bibiliya Mariya, ariko baca bavuga ati ni nyina w'iki w'Imana. Maze umwana wiwe Tamuzi bamutazira Yezu. Hama Nimurodi Ikimana Zuba bacitwa Imana. Bagenzi, mwirinde mwaraboshwe muboha n'ibinyoma kandi ntimwabimenya. Bibiliya ivuga ngo kandi ababa ku isi bose bazogisenga. Umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kikimaze uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyahishuriwe 13 ku murongo w'8. Babandi bambarira ngo kubera iki abantu benshi bayoboka dimanche. Bibiliya ivuga ko abantu bose, ni kuvuga ngo Bibiliya yerekana ko abantu benshi bashoboka bazoyoboka iki? Itegeko ryazanye n'ubupapa ryo dimanche. Niko bivuga ngo kandi ababa ku isi bose bazogisenga. Abatazogisenga bonyene n'abantu, umuntu wese izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kikimazi uhereye ku kuremwa. Aka kajambo ku kuremwa kw'isi kerekana umuntu wese yemera iki? Irema. Kandi Isabato twabonye yuko aricyo cyibutso cy'iki kirema. Ushobora kuba wemera irema ngo wihakane Isabato. Ni kuvuga ngo abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama n'abantu baruhuka Isabato, bizeye Yesu kandi bemera yuko Imana ari umuremyi wabo. Uko Isabato itashe bakama bemeje yuko Imana ari umuremyi wabo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Iki gikoko rero turahegeye kukibona gisa n'ingwe, cyazukurutse mu mazi. N'ubupapa bwaje bwaduka ahantu haba abantu benshi hariya i Buraya. Bibiliya iratubwira ikindi gikoko tugiye kurabira hamwe imbere yuko turangiza ikigwa cyacu cy'uno munsi. Bibiliya itubwira ngo kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi.
mu isi bisobanura ahantu hatari abantu benshi, ahantu hari abantu bakenya, gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, ariko kivuga nk'iki nk'igisato. Bagenzi, igihe ubupapa bwariko burica abantu i Buraya, abantu bakanye ubupapa, abantu batemeye inyigisho z'ubupapa, kubera yuko ubupapa bwari bushigikiwe n'abami bose b'i Buraya ico gihe, abantu barabuze iyo bahungira. Maze mu mpera z'umwaka w'1600 batanguye kwitwa mw'ibahare Atlantike. Bari bariyumvira yuko nta kiyaga nk'iki cobura ikigwa. Mu Kirundi ikigwa bacitwa gute? Ni ikigwa nyene ire birya nuturira, uwomengo nuturira akarira. Baravuze ati hako twokwitwa n'ubupapa, reka twice n'amazi. Baca bita mu mazi, bamaze kugenda bitaye mu mazi, bose bagiye bahurira ku kigwa mu karira. Ako karira kanini niko kavuye kitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'iki gihe. Muzose muri kahise, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kera kitahoze kibako abantu. Igihe bagiye muri Amerika, abaprotestanti ba mbere bose bari bahurije ku bintu bibiri. Ubwa mbere bari bahurije ku kintu cyo gusenga Imana nk'uko wewe ubyishakiye, atakagobero. Bari bahurije no kwitwa abaprotestanti. Nico gituma ano mahembe abiri agiranwa nk'umwagazi w'intama, rimwe rigereranywa n'ico kintu c'ubuprotestanti. Ihembe rya kabiri baravuganye bati reka dushireho leta itworohereza y'uburepublika, yorohereza abantu bose. Baca bashiraho amategeko abiri. Ubuprotestanti umuntu wese azosenga Imana nk'uko avyigombeye. Uburepublika leta yorohereza abantu bose. Ano mahembe abiri agereranya ano mategeko abiri batanguranye bano baprotestanti ba mbere. Ikibabaje nuko igihe bavuye i Buraya bagenda muri Amerika, bari bafise ishusho yo kubaha iki? Imana, nk'uko umwagazi w'intama nawe yubaha Imana. Ubuhanuzi mubabonye mubabona bafise ishusho y'umwagazi w'iki? W'intama. Ikintu kibabaje, mu nyuma umuhanuzi yarumvise umuprotestanti buriko buravuga, yumva buriko buravuga n'iki? Nk'igisato. Mu gihe ubupapa bwavuze nk'igisato, Bibiliya itwereka yuko no mu baprotestanti naho nyene bizokwaduka. Ni kuvuga ngo ya mategeko y'ibihimbano Satani yahaye gushinga ubupapa, Bibiliya yerekana yuko abaprotestanti nabo nyene bazoyavukira, akaba ariyo bemera. Bibiliya ivuga ngo kiganzisha ububasha bwose gaca igisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ka gikoko ca mbere cagize uruguma rwocishe. Bibiliya yerekana ko amadini ya giprotestanti azogobera abayoboke babo gusenga ubupapa. Ibi bisobanura iki? Kumvira amategeko yashizweho n'iki? N'ubupapa. Ibi rero nivyo bihari. Mu gihe ubwa mbere bari bitwa protestanti, bari barahakanye inyigisho ya Roma. Nyamara mwa kino gihe inyigisho Roma yishiriyeho itangaza dimanche nibyo bitangaza mu mashingiro ya giprotestanti. Igituma papa avuga mu mashingiro atari make nuko itegeko yatanze ryumvirwa. Bagenzi, abantu bose bayoboka papa, jewe mpora ndababwira nti nta mpamvu yo kutagenda mw'iparuwasi ukaba uzi yuko uruhuka dimanche.
umenye yuko mutandukanye gusa kwinjira mu miryango itandukanye, yamara amategeko papa ashizeho niyo muca mwemera. Rero kino gikoko gisa n'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato kigereranya leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'idini n'amadini yatanguranye nayo, ariyo madini ya giprotestanti. Amadini ya giprotestanti yari yirengagije ico Bibiliya ivuga, maze agenda gusomana n'ubupapa uwo bari barimuvye bakemera bakitwa protestanti, bamwe bamwe bakemera kwicwa kubera kwanga kwemera ibihimbano by'ubupapa. Ngibi ibivugwa ku madini ya giprotestanti, Bibiliya ivuga ngo kivuga nk'igisato kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere ca kizungumagukishe. Ivyahishuriwe 13 ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 12. Abapasitoro benshi bigisha abayoboke babo amategeko yashizweho n'ubupapa, kandi bikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu, kizimirisha aba ku isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko. Ivyahishuriwe 13 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Uko niko amadini ya giprotestanti ahendesha abantu ibimenyetso hamwe n'ibitangaza, kwerekwa hamwe no kuvugishwa, gutyo abantu bakisanga bababuhe mu mategeko y'ubupapa batabizi. Bagenzi, muburigwe kandi mwumve. Reka turangirize kwa kino kintu gikurikira. Yohana yerekwa Babuloni hakomvomvoka, ni Ivyahishuriwe 18 ku murongo wa 2 hamwe n'uwa 2. Hanyuma y'ivyo mbona umarayika wundi amanuka avuye mw'ijuru afise ubutware buhambaye, isi iboneshereza n'ubwiza bwiwe, asemera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse kirakomvomvotse Babuloni, ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni, aharindirwa impwemu zihumanya zose. Bagenzi, iri Yohana abona ari ibintu byo mu gihe c'iherezo. Ntabwo hariko haravugwa Babuloni ca gisagara co kuri Nebukadineza, kubera yuko kirya gisagara caravuyeho ntigihari, kubera yuko ijambo Babuloni risobanura ngo irembo ry'imana nyinshi. Mu yandi majambo, Babuloni isobanura kuvanga ukuri n'ikinyoma, yerekana amadini, rimwe yumvira Yesu, ikindi gihe akumvira ivyashizweho n'abantu. Gukomvomvoka kwa Babuloni ni gusenyagurika, maze ivyayo bikaja ku mugaragaro. Mu gihe uno butumwa bwabo buriko buramamazwa, ibinyoma by'abari muri Babuloni biyaja ku mugaragaro, nibwo buryo Babuloni iba iriko irasenyagurika. Bibiliya ivuga ngo abami kuko amahanga yose yanyoye vino nizo buraterwa ubusambanyi bwiwe, kandi abantu bo ku isi basambana nawe. Ino vino igeranya n'inyigisho, vino iboreza inzoga ikageranya n'inyigisho z'ikinyoma. Vino umutobe mwiza utaboreza ukageranya n'inyigisho z'ukuri. Amahanga yose bose barasambanye nawe, bose baranyoye vino ziwe, kandi abami bo ku isi basambana nawe. Abami bo ku isi basambana nawe, abami bo ku isi basambana nawe, abami bo ku isi basambana nawe. Abadandaza bo mu isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe, abadandaza bo ku isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Ibihinda vyiwe ni ibi ni ibihinda vyiwe.
ibi byose ni ibintu biba bikozwe mu butare, mu izahabu hamwe n'ibindi. uyu mugenzi wanjye twari ko turaraba basilika, urusengero Konstantino yapfuye yubakiye katolika, rugizwe n'inzahabu gusa, nta n'amatara akenewe yuko rwakamwo, rurakayangana cyane. Bibiliya ivuga ngo abantu bose batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda yiwe, ibihinda yiwe, bose batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Abami bo kw'isi basambana nawe. Reka ndababaze ndabereka akarorero k'ukuntu abami bo kw'isi n'amashengero yose ya giprotestanti gito ayobowe ku papa. Mwese murazi pasika iya kw'itarike zingahe? Pasika irahindagurika. Ninde atora amatarike pasika izoberako? Ni papa. None papa atoye amatarike, mwosobana gute abapentegoti ko baca bashira kuri iyo tariki nyene? Abametodiste baca bashira kuri iyo tarike nyene. None abarongozi b'abametodiste nabo basi nta n'umwaka n'umwe bokwiyumvira itarike zabo imyaka yose, aho papa ashize nabo niho bagenzane bashira. Papa avuze ati ubu tuzoninahaza umunsi w'ivuka rya Yesu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Ntaho tuyisoma muri Bibiliya, ariko kubera yuko basambana nawe bose baca bagenzane. Shenguruka turashikanye. Bagenzi, abami bo kw'isi bose basambana nawe. Abantu bose baborezwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Abadandaza bo mw'isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Bagenzi, mwibuke yuko hariho uburake bw'Imana kuntumva. Kumugiriye rimwe mugiye hehe? Muhunze iki? Duhunze abatwigishije ibinyoma. Bagenzi, ni igihe cyo guhunga abakwigishije ibinyoma. Ngira nsabe umuntu yoba yarasengeye muri gatolika akaba azi kirya gishabisho padiri akunda kuvuga, aze akidusubiremo ngaha imbere yuko ndangiza ikiga cy'uwo munsi. Ubutezi aze, ubutezi ayaruke, mumuhamagarire ayaruke. Umuntu akizi kiriya ndakibabwire amajambo njyewe nafashemwo nayakora ahereza akunda kuvuga ngo cumura mbizi cumura n'ibigirankana. Ariko hari amajambo akomeye abantu benshi badakunda kumva, avuga ngo sinakoze icyo nategerezwa gukora. Ayo majambo arayavuga uwagifashe atunda muri mikrofone agisubiremo. Ngwino ndaguha mikrofone, mwumvirize neza icyo gisabisho, mucumve neza. Ivuga ngo ego ndirega ku Mana Data rugira byose, ndirega ku Mana Data rugira byose, no kuri mwebwe bene wacu, no kuri mwebwe bene wacu arabiregako, kuko nacumuye cyane, kubera yuko nacumuye cyane mu byiyumviro, naracumuye mu byiyumviro, mu mvugo, navuze ibitari byo ndacumura, mu ngiro, ndabishyira no mu ngiro, no mu kwiyobagiza ibyo nategerezwa, no mu kwiyobagiza ibyo nagezanye. Bagenzi, padiri yarize arasoma neza muri Bibiliya, arabimenya ibyo akwiye kwigisha abantu, mugabo arabyiyobagiza ibyo yagezanye. Yategerezwa cumura mbizi, ncumura ndabizi, cumura n'ibigirankana, ncumura n'iki? Arabona ati kirya kintu kurenga itegeko ry'Imana ry'isabato ndabizi neza yuko ari icaha, ariko njyewe padiri ndagenzanye ndabirengako, kandi sinkora icyo nategerezwa gukora ngo ndabyigisha abandi, ahubwo ndabigisha ibinyoma ku manyama. Bagenzi, Bibiliya nubwo ubupadiri bumeze uko,
bibiliya itubwira ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu baje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe mwoye guhabwa ku byago byiwe abacumura babizi bose bazohonera icyarimwe kubera yuko bibilimbara ngo umaze kumenya yuko wacumuye ucuza kuri Yesu atagenza nde bibiliya ivuga ngo naje mu isi y'umuco kugira ngo abayizera bose ntibaziragume mu mwiza. Yohana igice cya 12 ku murongo wa 46. iyo wizeye Yesu arakubabarira agukuraho icyagizi cy'icaha. Bagenzi, bibiliya ibandanya ivuga ngo kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika mu ijuru. Bagenzi, kubera yuko aguma acumura n'ibigirankana bizi uko ibitashe arenga ku isabato abizi, asenga ibishusho bya Bikira Mariya bizi, amashapure kugira ngo agume yigandariza. Burya ugurisha ishapure mu isoko barayemera atarinze utabashoreye kugira nirongera agafaranga. Abantu benshi baguma bagenda gutanga amafaranga ngo ni impongano, ngo ni imperezwa hamwe n'ibindi, kandi Yesu ashaka kubabarira ku buntu ariko bakanka kubyumva kubera ibino byaha abantu baguma bakora babizi ku manyama, kubera yuko baguma babikora ku kagagazo. Bibiliya ivuga ngo kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika mu ijuru, kandi Imana yibutse kugabitanya kwiwe. Mumugirire ibihanye n'ibyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibikwiranye n'ibyo yakoze. Izahishuwe igice cya 18 ku murongo wa 5 hamwe no wa 6. Bagenzi, nimwumve ukuburirwa gukomantaza imitima kwimbura bwenge kuzozica. Umuntu wese ayoboka bino binyoma n'uwabizanye bose bazohanwa. Nibutse wa mugabo yavuga ngo none ababizaye se bazohanwa. Mugenzi, nagara kubwire ngo haba wewe haba bari babikwigisha hamwe utofata ingingo yo kwihana, mwese muzohonera icyarimwe, mwese muzobona ibara. Bibiliya ivuga ngo nimube muvuga igiti kwari cyiza n'icyo cyane kwari byiza, cyane mube muvuga ko igiti ari kibi n'icyo cyane kwari bibi, kuko igiti kimenyekanira ku byo cyama. Matayo igice cya 11 ku murongo wa 33. ari cyiza tuvuge ko ari cyiza, ari kibi tuvuge ko ari kibi. Bagenzi, duhishe ukuri, tuvuga ibintu uko biri. Turangirize kuno murongo uvuga ngo kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura cyangwa icyo ashora atari ufite icyo kimenyetso, nicyo zina rya cya gikoko cyangwa igitigiri cy'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufite ubwenge naharure igitigiri cy'icyo gikoko ni igitigiri cy'umuntu. Igitigiri cyaco ni 666. Izina ry'igikoko twabonye ko ari papa, ariko ikintu cyotandukanya Imana na papa ni uko uvuze dimanche humvikana papa, uvuze isabato hakumvikana Imana Umuremyi. Ni kuvuga ko rero izina ry'igikoko ni itegeko ubupapa bwashizeho rigaragaza ubushobozi ubupapa bwiyumva ari ryo dimanche. Hama igitigiri cy'icyo gikoko na 666 bigereranya kudashika, kuba umuntu adashitse ku Mana. Kandi kino gitigiri cyahora kiboneka ku nkofero papa yambara mu majambo avuga y'ikiromani avuga ngo Vicarius Fir Dei. Bagenzi, abantu bose bariko barishira hamwe mu minsi heze igihe papa yima, amadini yose yari yaserutse ya Protestanti agiye kunamira papa kubera yuko niwe basanzwe bayoboka. Bagenzi,
nimwumve ukuburirwa, hariho ubutatu bw'ikinyoma, satani, ubupapa hamwe n'ubuprotestanti gito. Mwak'iyo gihe bano bantu batatu bose bakorera icyarimwe, bahuriye ku kintu kimwe, bakabubaka ikintu bita impuzamadini, bose bakayoboka dimashe, bakanokora itegeko ry'Imana rya kane rihamagara abantu kuruhuka umunsi w'isabato. Ni kuvuga ko baranokora isabato bakaba badashitse, bakazana 666. Yamara mwibuke yuko ukuyemo rimwe urawisha ngahe yose. Hagati yo kwakira ikimenyetso cy'igikoko no kwakira ikimenyetso cy'Imana, ugiye kuzokwakira icyahe. Hariho inzira zibiri zonyene abantu bari mu ruhande rwo kwa Abeli bemera kugenda nk'uko Imana yababwiye 100%. Uko ijambo ry'Imana ryavuze niko bagenda. Hakabaho n'abantu bari ku ruhande rwa Kayini bemera bimwe ibindi bakabihakana. Wewe uri mu rwahe ruhande? Naho hari amashengero abiri, hari amashengero menshi, ndabatangarize yuko mu by'ukuri hari amashengero abiri. Ishengero rya mbere riri ku ruhande rwa Yesu umuremyi wabo, bitondera isabato kandi bagendera ku kajambo ku kandi kubiboneka muri Bibiliya, hamwe n'abari inyuma y'ubupapa, inyuma ya dimanche, bemera bimwe ibindi bakabihakana. Abantu bemera bimwe ibindi bakabihakana, abo bose bari inyuma y'ubupapa. Mugenzi, Yesu araguteza ibiganza avuga ngo ni njyewe, kandi ushika mu rugo wese aciye muri njyewe arakizwa, agataha, agaturuka, akaronka icanya. Yohana igice c'10 ku murongo w'9, Bibiliya ivuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Mbega urashaka gukunda Yesu kuno mugoroba? Yesu asezeranira abamukunda avuga ngo nanjye nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Hamwe wokwemera kuza kuri Yesu, niwamara kubatizwa uzokironka mpwemu yera, niwe azogushoboza kugenda nk'uko Imana ishaka. Tugiye gukora umuhamagaro ku isabato, dufise umubatizo. Kuri abo bantu bose bavuga ngo namaze kumenya yuko nari narageze kuri n'ibyo Imana igomba, none ndashaka gutangura urugendo rushasha, ndashaka gutandukana n'inyigisho z'ibinyoma navukiyemo, nakuriyemo canke nakoze. Bagenzi, uwo muntu aca atera intambwe aze hano imbere kugira ngo dusangirire hamwe isengesho. Yesu araguteza ibiganza. Mbega ukuntu bizoba bibabaje kurimbuka kandi wari waraburiwe kugira ngo ukire, ariko ukagamika izosi. Baririmbi, nimubona ko umwanya wageze ko tugiye gukora akazi ngo muhaguruke muririmbe. Muntu w'Imana, ukaba wagize ubwenge, niwumve ijwi rya Yesu ririko riravugira mu mutima wawe, maze ufata ingingo. Nanjye ndaza kukubwira isengesho ridasanzwe, kandi ntugire ubwoba. Yesu uzobukurikiye n'umwami ashobora byose, kandi n'umwami ahambaye. Abaririmbyi mutunyarukirize.